Mbega hari ikintu kimaze kudushikira gikomeye cyane kirutigise ego reka tubwizanye ukuri. Hari ikintu kimaze gushikira umukenyezi mu buzima bwa misi yose. Turavuga ngo dufite ibitugoye, dufite abana batugoye, abagabo batugoye, ubuzima buratugoye, ikibano kiratugoye. Hari ikintu kimaze kutugora gusumba igisi, burya bubabare. None ko dusubirayo nicyo gituma rero tukwiye kubahuka tukagenda kandi tugashika kure. Nta kintu na kimwe kibaho kirengeye igise kimaze kudushikira tutokwihanganira ngo tukirengane kandi twavanze. Ibintu bitubuza kugera kure ni byinshi cyane. Abakenyezi ubunebwe buratubuza kugera kure, ariko abakenyezi nibo bantu ba mbere bakomeye. Ibyo murabyemera? Nibo bantu ba mbere bafite ingufu kandi bakomeye. Ego ntidukomeye ku mubiri ngo ndaguteye ingumu ngo umera gutya canke gutya kubera ibigumu byinshi, ariko indani turi abantu bakomeye cyane. Nicyo gituma tukwiye kureka ubunebwe mu byo dukora, aho tubaye mu mashyirahamwe. Ubunebwe ntihagire umukenyezi muri iki kinjana cya 21 ashobora kwicara akamara umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5 atakintu ariko arakora. Baracabaho gaye mabuwana, barabaho imyaka 5 ikarumana atakintu ariko arakora. Ngo yarabuze akazi muri leta, sivyo? Ngo yarize ariko leta ntiramuha akazi, sivyo? None arashaka gukora muga nta mutahe yaronse, sivyo? None imyaka 5 igahera. Ariko nashaka ndababwire, nimba ufise umutwe ukora neza, ukagira amaboko, ukagira amaguru, uri umukenyezi, ntibikunda ntibishoboka ko ushobora kwicara imyaka 5 atakintu uri kurakora bishobora kuguteza imbere. Nimba naho byarakunze muri iyi si tubayemo, muri iki gihe turimo mu kinjana ca 21, nuko uri umunebwe. Mu nkontire ndabivuga uko nyene, nuko uri umunebwe. Leta ntizoronka amahera, ntizoronka ubuzima kwiza abantu bose, cyane iyo mitahe. Hari n'abatanguza ibihumbi, kandi arabura umutahe 50-30 ndakambara urute baza abakenyezi turashushe ku mpuzu. None ajya amahera kuri mpuzu, kuri birato urashobora kuyakoresha ukagira ikintu ugatangura ukadandaza, cyangwa ukakora ikindi kintu cyotuma urugo rwawe rugenda neza. Ikindi kintu no kwisuzugura. Abakenyezi turisuzugura cyane, complexe d'infériorité. Ubwoba burimo amashetani n'ukuri, ubwoba burimo amashetani. Kandi abakenyezi benshi twanka gutera imbere no gushika kure kubera ubwoba, sivyo? None ubwoba buratuma utava ahantu uri ngaha gushika ahantu. Mama ngo ndacyari muto nzobikora. Aho uri muto nicyo cyari gihe cyo gukora n'ingufu zawe zose, ugatera uja imbere, ukubaho ukiri muto, kubera hazoza igihe uzosaza nta ngufu zo ugifise zo gukora, nta ngufu zo ugifise zo kuronderera abana. Uriko uravuga ejo, menya ko hari mu bunebwe kandi kuramo ubwo bwoba, tangura. Abandi baravuga bati ngo ndashaje, sivyo? None ngo ndisazi, ibyo bintu navyo nokora, ibyo bintu navyo nokwiga, ngo ndisazi. Imyaka si ikintu cyo tubuza gukora. Uriko uravuga ngo urashaje uri mugufi, ariko Imana yo guhana ukazoba uriho bijya wase gukora ukazobona ko ari ingaruka mbi bikugiriye. Ariko nta myaka ihari yo gukora, nta myaka ihari yo gutera uja imbere. Uri muto ukuze, ufite imyaka 50, ufite imyaka 60, kora bijye nyene wumva wokora, kora bijye nyene vy'ubuhizi wumva wokora nk'umukenyezi. Umuntu akubahuka akagenda kandi akagera kure. Umukenyezi intumbero yiwe no kugenda kandi agashika kure, nukubaka izina ryawe hajya mu kibano cyawe, muri famiye yawe, mu muryango wawe, kuri eglise, mu gihugu. Dutegerezwa kubaka izina, dutegerezwa gupeza, tukagira ibiro ahantu hose dushiye, tukagira ibiro. Twirukane ikintu cyose gishobora dutera tuca inyuma. Nimba ufise amaboko, amaguru, umutwe, menya neza ko umugabane wawe atari gutera uca inyuma, ariko umugabane wawe ni ugutera uja imbere. Imana ibahezagire mwese abakenyezi.